Mukristokazi ati ese mutware ibi binini ntibishobora kuvura izindi ndwara? Mumve kwa gusozenga no kwisonzesha no kwihana. Wa muganga ati ni umuti uvura indwara zose. Haleluya! Gusenga, kwisonzesha, kwihana ni umuti uvura indwara zose. Amen. Ngomba ngarukirize ngaha. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakiza. Bakunzi beza b'Intahe Ngirakamaro, ndongeye kubaramutsa mu izina rya Kristo Yesu Umunyanazareti. Ndi Fabrice nifasha kuri micro nkuko mubimenyereye. Ni igice kigira 12 cy'igitabo cy'ingenzi cya kabiri, icyo twataziriye igitabo cya Mukristokazi. Mu buhinga bw'ivyuma haracari Elia Niyonizeye. Senge gato tuce tubandanya n'igice kigira 12. Imana ibaha umugisha. Mwami Yesu, ndagushimiye ndagukengurukiye kunyongeye kano karyo, aya mahirwe meza yo kuvugana n'abantu bawe. Izina ryawe rishimwe, uhabwe icubahiro rwose Mana. Ndagushimiye no mahirwe umpaye, umpe kuvuga ibikwiye gukuza abantu bawe, kugira ngo ntihagire na kimwe nzoba nkwiye kuvuga abantu bawe batokumva. Ngwino bane nanje kandi uzobane nazovyumva, kandi ushishikare kubana natwe mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo bishikire bene vyo. Urakoze, tubikwizigiye ko mu izina rya Kristo Yesu Mana. Amen. Ndanezerewe no kuba ngarutse kuvugana namwe. Ndatahije abakunzi b'Intahe Ngirakamaro, ndatahije mushiki wacu Tamari ndo Yesu, ndatahije abakunzi bose Jerome Ndayizeye n'abandi benshi mudukurikirana, n'abandi mugira ishaka kugira ngo turonke ibiganiro bitandukanye tubone intahe. Turashimiye Imana. Igice c'icumi nari nagikoze tutarabona intahe ya Tamari, tuwipfuza kuzoyibona. Ubu muramaze kuyibona, muramaze kuyumva. Ndamutahije nezerewe, ntahije n'abandi bose mudukunda, n'abamaze kuduha ibiganiro, n'abamaze kuduha intahe, Rangwidi Muyinga n'abandi benshi mugira ishaka muduha intahe, muduha ibiganiro kugira ngo tubisangize abandi, tubagereraho mutoshobora kugera, kuko Imana yadushiriyeho ico nyene. Mudusengere kugira ngo dushishikare gukora umurimo w'Imana yaduhamagaye, kuko igihe dusigaje niyaza ko ari gito, ntabwo ari kirekire, kandi iminsi dusigaje nayo tuzi. Ndakomeza ngeze kuri page ya 59 ku bafise igitabo, nubwo nzi neza ko ari bake cyangwa ari hafi ya nta numwe mu bankurikira baba bafise kino gitabo. Twarababwiye ko Imana ibikunze tuzokibashirira mu Kirundi kiriko kirakogwa ubu ngubu tuvugana, ko twakirose mu Kinyarwanda, dushima kuba turagibaha kugira ngo nuwo tahejo azatahe yamenya amakuru ya Mukristokazi. Niyo mpamvu twashimye kukibasomera, dufata no mwanya kugira ngo tukibasomere. Angeze havuga ngo Mbabazi aca intege umusore yitwa Urimaso. Kandi muri iki gice tuzokumva ingene Matayo yagwaye cyane, avugwa n'amaraso ya Kristo. Mu nkundire sabe mu izina rya Yesu. Hashize icyumweru haza umugabo aje gusura Mbabazi mwibuke ko yari umukobwa, yarakira inkumi. Hashize icyumweru haza umugabo aje gusura Mbabazi, avuga ko yifuza kumugirira neza. Kubashitse ubunyene batanguye ino serie aka kanya, Mbabazi n'umukobwa yahisemo gufatanya urugendo na Mukristokazi. Mukristokazi ni mudamu wa Mukristo,
ndazi kw'igitabo ca Mukristo muramaze kugisoma benshi muri mwebwe. Ni ukuvuga rero umukristokazi kuva afashe ingingo yo gufata urwo rugendo n'abana biwe, umubanyi wiwe yitwa Mbabazi yarakira umwigeme. Ni nk'uko umuntu yovuga ati ndagiye kwihana, n'umubanyi wiwe akavuga ati na jewe ndabihisemo. Aha rero Mbabazi turaza kuvyumva byinshi. Hari umusore umwe bamutaziriye ngo uri maso, sinzi icyatumye amuha izina ryiza nk'iri, kuko turaza kubona yuko atari umuntu ari maso kabisa. Sinzi impamvu. Reka nkomeze rero. Uwo mugabo yitwaga uri maso, akaba yari yarize kandi akiyita umunyedini nubwo yikundiraga iby'isi. Aza kenshi gusura Mbabazi ndetse anamubwira ibyo kuzamurongora da. Mbabazi yari mwiza cyane bitangaje. Buri gihe yabaga akora uturimo twe bwite cyangwa aboha imyenda yo guha abatayifite. Uri maso ntiyari azi icyo imaza, ariko yatangazwaga no kutigera abona Mbabazi yicaye ubusa. Aramubwira ati yewe niko kwibwira wa musore, niko kwibwira ati yewe azaba umugore mwiza w'urugo. Mbabazi abibwira abakobwa bari aho mu rugo, nuko ababaza neza iby'uwo mugabo uri maso, kuko bari bamuzi neza kumurusha. Bamubwira ko ari umusore w'umunyamwete wiyita umunyedini, ariko bongeraho ko batinya ko nta sano agirana n'ukuri. Mbabazi aravuga ati noneho rero sinzongera kumwitaho, kuko ntacyo nshaka ko cyabera ubugingo bwanje ikigusha. Mwirinzi, uwo mwirinzi yari umukobwa umwe muri icyo kigo canke iyo nzu yari yashikiyemwo aho bari baruhukiye mu gice ca 11 murashobora kuhumva. Mwirinzi amugira inama yo kutamwirukanisha amagambo, ko ahubwo agomba gukomeza gukorera abakene, maze akazareba ko uwo muhungu atiyirukana ubwiwe. Aha ndiko nsoma igitabo cy'Ikinyarwanda, aho ndabibonye kare ntera nashize mu Kirundi. Urumva mvuze ngo ubwiwe, muruca mwumva mu Kinyarwanda bavuga ngo ubwe, ariko ndiko nsomera abarundi cyane gusumba abanyarwanda. Nico gituma aho bishoboye ko ntera nshira mu Kirundi ni direct. Imana ibahezagire. Aha murumva yuko umwigeme abwira inama Mbabazi ati nyabuna ntuzava mubwiza amanyama, ntuzamwirukanisha amajambo. Donc no, ahubwo we kora ibishishikara ibikorwa byawe by'umuhamagaro. We kukuntu tumuzi ko ari umuntu yituwe Imana, ariko akunda amaronka, akunda isa, akunda amahera. Wonyine azobona ko we utomubera umugore, ko wohava uca waya ivyo mu rugo. Nuko rero twagiye. Umusore aragarutse kuraba ya nkumi kugira ngo arabe ko hari cyo genda neza. Agarutse asanga nyamukobwa akora wa murimo yageneye abakene, maze aramubwira ati yehe ese ukora ibintu bimwe iteka? Mbabazi ati rimwe ndikorera ubundi ngakorera abandi. Wa musore ati ubwo se ubona igihembo ku munsi? Mbabazi ati ibi mbikorera kugira ngo ngwize imirimo yanje myiza, bityo nirundanirize ubutunzi buri ku rufatiro rukomeye kugira ngo mbone ubugingo nyakuri. Aya n'amajambo dushobora no gusanga mu cete cya mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 6:18 kugeza ku 19. Wa musore aramwinginga ngo ndakwinginze mbwira ikintu maze ibyo bintu. Mbabazi ati mbyambika bambaye ubusa. Yumvise ayo magambo ahita ahinduka ku buryo atongeye kugaruka kumureba na rimwe. Abamubajije impamvu akababwira ko Mbabazi ari umukobwa mwiza, ariko afite ibitekerezo biteye ubwoba.
ibi ndavyipfurije bashiki bacu kugira ngo nabo bakiri inkumi bakomeze gukora ibikorwa vyiza, kandi bakora ibikorwa vyiza byo gushinga intahe bagaragaza ko bakunda Kristo, batagomba kwiyorobeka, bizotuma bubaka ingo zabo neza batareshwa n'abantu batari bakwiye kubaresha. Hari igihe umuntu abana n'uwo batari bakwiye kubana, kandi mumaze kubana nyene nta byo gusubiza umugongo inyuma, muba mwamaze kubana haba hasigaye ko urya umutima amenye mu kubaka rukaguma, byaba bigumye canke byaba byoroshe. Nimba utawahisemwo neza nyene haba hasigaye ko urindira ko Imana iza ku intervena, kuko umuntu wese nuba yahubutse, iyo yihanye Imana irashobora kuza igatabara. Twagiye wa musore ahagendeye Mwirinzi niko kubwira Amabazi ati sinari nakubwiye ko uri maso atazatinda kukurekura canke kukureka, kuko ubwo yasaga n'ufite igisa n'idini cyangwa se n'urukundo afitiye Mbabazi, nta gasano na mba we yagiranaga n'Imbabazi ku buryo atabasha kubana natso. Bisobanura ko atari kubana n'umukobwa w'umuhamagaro ameze mwe n'ubwo buryo. Mbabazi yishura wa mukobwa mugenzi we ati mba nararongowe kera, ariko abanshakaga bakanga ibitekerezo byanje, nubwo ntaco banengaga ku mico yanje, bityo rero ntitwumvikane. Mwirinzi ati umuntu nka Mbabazi muri iki gihe arasuzuguritse, ntiyitaweho cyane, kimwe n'ukuri gukubiye mu izina rye. Abantu bake nibo bakora ibyo iryo zina ryawe rivuga. Mbabazi ati nuko rero niba nta muntu n'umwe unshaka, nzipfira ndi ngaragu, cyangwa se ibitekerezo byanje bizambera umugabo, kuko ntashobora guhindura kamere yanje. Sinshaka na rimwe umugabo ufite ibitekerezo bidahuje n'ibyanje. Nari mfite mwene mama witwaga Umugiraneza, aza kurongorwa n'umuntu atagira uburere, maze ntibumvikana na rimwe, bitewe n'uko yari yariyemeje kuguma uko yatangiye, no kuvuga kugwa neza ku bakene, kwita abakene nico bisobanura. Uwo mugabo yamukobeye mu ruhame, nyuma aramusenda, bisobanura ngo arahukana canke aramwirukana. Mwirinzi ati kandi ubwo nyamara yagaragaraga nk'ukunda Imana. Mbabazi ati cyane, yari nka bene ba Kristo ubona bose. Hagati aho umuhungu w'imfura wa mukristokazi yitwaga Matayo aragwara. Amara yaramubabazaga cyane, ku buryo rimwe na rimwe yumvaga asa n'ayiboha. Hafi aho habaga umuganga uzwi cyane witwaga Mubasha Kwaya. Izina sinzi ko ndarisomye uko nyene. Mukristokazi aramutumira ngo aze amusuzume. Amaze kumusuzuma avuga ko agwaye igitabazi. Nuko niko kubaza nyina ati Matayo amaze iminsi ajya ibiryo ki? Mukristokazi ati nta kindi kitari ibiryo byiza bisukuye. Ariko muganga yongera ati uyu mwana yariye ikintu stoma yiwe itabasha gusya, mu Kinyarwanda bacita ngo ni gifu, canke kandi nticosohokamo ataronse umuti. Ni ngombwa kumwina, kuko bitabaye ibyo yapfa. Nuko Samweli mutoyi wiwe yitera hejuru ati mama, aho si urubuto canke icyamwa Matayo yaciye tukimara kurenga ubwinjiro bw'iyi nzu? Nimwibuka
ko hirya y'urukuta ahagana ibumoso hariyo umurima w'ivyamwa, ariko ivyo vyamwa bigatendera ku rukuta hanze. Matayo ntiyaciyeho akirira. Mukristokazi ati nibyo mwana wa uyu mwana yarazifashe arazirya koko, naramubujije ariko ntiyumva. Wa muganga ati nabonaga ko yariye ikintu kibi, ndetse agomba kuba yarariye icamwa cica vuba kurusha ibindi. Ubwo si icamwa co mu ruzabibu rwa Sekibi? Aha rero ni kwa kundi umuntu arya ibintu bitemewe, umwana ivyo ariye, cane cane muri abo baba bakuze, agira ati inzoga sinzi ingene zimeze, reka mponje, nama numva bavuga ngo ibiyeri reka numvirize. N'utuntu mwene utwo bituma iyi ngwara bavuga cane cane ni ingwara y'ubugingo, ni ingwara yo mu gakiza. Hariho ikintu umuntu iyo agerageje kwigana ivy'abandi, reka nisige nk'abandi, reka nambare nk'abandi, ko mbona babikunda reka ngire gutyo, reka nkwe kajya kantu, hari ikintu cononekara mu buzima bwiwe, nimba ari icanywe canke icariye canke ico yambaye canke utuntu mwene utwo. Ntangazo cyakora no kubona nta waburiye, kuko abenshi mu baziriyeho zarabishe. No kuvuga ni imbuto, abandika ngo imbuto, ariko mu Kirundi nagiye ngerageza gusigura ko ari ivyamwa. Nuko Mukristokazi atangira kurira avuga ati ye baba we, mbega icaha, mbega uburangare bwanje, ubu se namukorera iki? Wa muganga ati wicika intege, komera, uyu muhungu ashobora gukira ahiswe canke akaruko. Urumva nyene aciwemwo canke akavomisa akayogwa, vora ashobora gukira. Mukristokazi ati ndakwinginze muganga, ukore n'ibidashoboka ariko akire, uzanci ibyo ushaka byose. Muganga toya, nzaguca ibikwiye. Nuko amushakira ibyo gutuma hajya mu Kirundi ndabivuga nte, kandi abisoma uko ndakenye terme, ibyo gutuma acibwamo yese. Nuko amushakira ibyo kumuhitisha, donc nuko nyene gutuma acibwamo, ariko ntibyagira umumaro. Ngo byari bikoze mu maraso y'isekurume y'ihene, no kuvuga y'isuguru y'impene, n'ayinka yiriza n'amazi y'ubugingo. Eswe, donc no kuvuga icyo cyaha yari yakoze, urumva ko yari bitemewe. Bagerageje sinzi ko nza kubona uko mbisobanura, ariko ni nkaho bagerageje kuraba ingene bo musubiza mu rutonde bakoresheje amabwirizwa. Urumva ko gerageje gukoresha kwa kundi umuntu aba yaracumuye agashaka gutanga ibimazi, ngo icyo cyaha kiramuvako. Yesu we, umfashe aba bantu babitahure, kuko urumva ko ngaha bavuze ngo bagerageje isekurume, no kuvuga isuguru, ngo bagerageje kumuvurisha amaraso y'isuguru y'ihene. Nabyo n'ayinka n'ayiriza ntajya ni igikoko, ni igitungwa kivutse ubwa mbere, nibyo babitunze baramfasha. Ni ukuvuga ni kwa kundi amaraso y'ibimazi, amaraso y'ibikoko kera aribyo bagerageza kugira ngo bakureko ibyaha. Donc ni ibisimazi, amashikanwa, udukogo umengo ni twiza, kumengo vyokura ku muntu icyaha. Aha rero icyaha Matayo yari yakoze, bagerageje kumugeragereza muri utwo tuntu mu byagezwe bya Mose, kuraba ko yokugwa k'ico cyaha canke yokira, ariko murumva ko atacyamuviriyemo. Turabandanya rero, abonye ko uwo muti
udashoboye gukiza umurwayi wiwe, noneho akora uwundi muti mu mubiri n'amaraso vya Kristo. Voilà le médicament qu'il faut. Uyu ni umuti rero nyawo muca mwumviriza ibyaciye bikurikira. Iyo miti yakoreje haruguru tuyisanga mu Baheburayo igice c'9 umurongo wa 13 kugeza kwa 19 no mu gice c'10 umurongo wa mbere kugera kwa 14. Iyo byose nibigaragaza yuko ibimazi by'ihene n'intunguru n'ibiki ntibishobora kudukura kw'ivyaha, ntibishobora kudukiza, ariko kiretse amaraso ya Kristo Yesu. Navyo tubisanga muri Yohane, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohane igice ca 6 uhereye ku murongo wa 54 kugeza kwa 57 no mu Baheburayo igice c'9 ku murongo wa 14 neza. Imana ibahezagire. Aha, nkometse ntuzise ko abaganga bategeka abagwayi imiti y'igitangaza. Uwo muti wo wari ukozwe mu buryo bw'ikinini, ukaba warimo isezerano rimwe cyangwa biri hamwe n'akunyurwa kwiriye. Worunguruka muri Mariko gice c'9 yotahura kurusha. Matayo yagombaga kunywa atariye awunywesha igice c'ikirahuri c'amarira yo kwihana. Muke muvyumva neza cyane. No kuvuga icyaha umuntu agikugwa ko umva ko ngaha bavuze no ko byabaye ngombwa nuko abifatira umwanya wo kwisonzesha. Umuti ngo yawufata atariye. Nikigeranyo cerekana ko hari igihe bisaba ko umuntu afata akanya ko kwisonzesha kugira abone kwiha Kristo, ariko akihana. Urumva ngo Matayo yabwirizwa kunywa atariye, akawunywesha igice c'ikirahuri c'amarira yo kwihana. Donc yabwirizwa kurizwa n'icyaha yakoze kandi agasenga yihana yisonzesha. Twagiye aho muti ubonekeye bawuzanira wa muhungu, ariko umunanira kumira nubwo yaribwaga cyane. Ni kwa kundi umuntu kenshi ari gihe bamubwira kwihana, ikicaha cyawe cihane, uyabontwenga, uyabomenya ko nagize ibi, bomenya ko nagize kuriya, bakamubwira ati fata iminsi ngahe uririre ubugingo kugira ngo ikicago kikuveko, kagira ati ncanicwa n'inzara. Donc urumva ko na Matayo arivyo byamubayeko. Ngo Matayo waramunaniye kunywa nubwo yarasanzwe yumva ko agwaye cyane arembye. Wa muganga aramubwira ati ihangane kuko ni ngombwa kunywa. Matayo ngo uratera iseseme. Mukristo kazi ati ugomba kunywa. Uwo yari nyina. Matayo ati ucunanira ncandawuruka ucugaruka. Mukristo kazi ati mbwira muga abaza muganga uwo muti umeze ute? Wa muganga ati nta buryohe cyangwa ububihe ufise. Bisobanura ngo kwihana nta fyeri ririmo, nta smartness ijamwo, nta bintu byo kwihana, nta buryohe birimo, ariko kandi ntibinateye isoni, ariko biraruhura, birakiza. Nuko Mukristo kazi afata ikinini kimwe agishira mu kanwa nk'umuvyeyi yaciye agira ati mwana wanje reka ndagufasha amasengesho, reka ndakurongore kingene wihana, reka ndagufasha. Niko kuvuga ati yo Mata uno muti uraryoshe kurusha ubuki. Bakunda umuvyeyi abagomba gufasha umwana ingene ashika ku bugingo budashira. Rwose girira nyoko nabarumunawe impuhwe unywe uyu muti. Matayo abanza gusabira uwo muti, no kuvuga gusenga, abanza kusabira umugisha maze ahera ko arawumira. Amaze kuwunywa aracibwamwo, mu Kinyarwanda bandika ngo arahitwa, aranavomisa, arayogwa, nyuma yumva amerewe neza. Aza kumva agashuhe kamuzamukamo ku buryo ububabare bwiwe bwayoyokanye n'icyuya yabize.
hashize akanya gato arahaguruka yicumba akabando maze akaja muri buri cyumba kuganira na Mwirinzi na Mwubahamana b'abakobwa bo muri ya nzu bari baruhukiyemo na Mbabazi, abatekerereza canke biganira iby'indwara yiwe nuko yayikize. Aho akiriye neza umukristokazi abaza wa muganga ati ubu se nkwiriye kuguha iki kubera ibyo wakoze? Wa muganga ati uzishura umukuru w'inama y'ubuvuzi nk'uko amategeko abiteganya. Umukristokazi ati ese mutware, ibi binini ntibishobora kuvura izindi ndwara? Mumve kwa gusozenga no kwisonzesha no kwihana. Wa muganga ati ni umuti uvura indwara zose. Haleluya! Gusenga, kwisonzesha, kwihana ni umuti uvura indwara zose. Amen. Ngomba mbanze ngarukirize ngaha. Gusenga, kwihana no kwisonzesha biravura indwara zose. Yaciye amwishyura ngo ni umuti uvura indwara zose zishobora gufata abari mu rugendo, kandi ukoze neza, kandi ushobora kubikwa ugakoreshwa ibihe byose. Ibi bisobanura iki? Iyo umuntu asenze, isengesho rirabikika. Iyo umuntu yihanye, biramufasha mu bihe biri imbere. Iyo umuntu yisonzesheje, biramufasha mu bihe biba biri imbere. Ndabavunira akagohe. Buriya abantu b'abatama bamaze kugera mu myaka za 70 kuduga gutyo canke 60 kuduga, muzobona iyo bahaye umwanya ngo bavuge ivy'Imana bakivuga gusa, wumva ubugingo, wumva ari ibintu bizima. Ariko si kenshi babona mu masengesho, si kenshi babona bafukamye, si kenshi baba bibasha ko bisonzesha. Hari amasengesho baba barasenze. Aha rero notebye umuntu agifise imbaraga singombye kuvuga ngo warasenze mu ndweze ubuhagarika. No, hari igihe umuntu aba, Yesu yavuze ngo dukwiye gukora ibikorwa byo dutumye hakibona burashobora kwirata ukibasha gukora. Hari igihe ugira muri situation bitaba gikunda kusenga, ame basenga aragufasha, cyagiye wisonzesha biragufasha, kwa kwihana wihana biratuma ubugingo bwawe imbere bumererwa neza. Natanze akarero kuri abo ku bantu b'abatama, hari igihe hagere igihe umutama cyangwa umutamakazi bitaba gikunda ko yisonzesha, ariko ubugingo bwawe muri kiri muri we, ari kimwe mu yiwe bigikora. Ni cyagihe rero niyo ugiye kumuhanuza ikintu umengo yagisomye utaranakivuga, mucamwibuka mutama Ahiya ingene nubwo amaso y'umubiri atarakibona ariko ayimwemu yarabona. Niko bimeze rero. Aha nico uwo muganga yavuze ati uyo muti urashobora kubikika. Uwo muti urashobora kubikika ugakoreshwa ibihe byose. Yesu nashimwe. Igihe kimwe nkiri mu Burundi, agakobwa kamwe twaririmbana muri korali, kari kakiri gato cyane pe. Imana yarakunda kugatuma kakatubwira utuntu. Rero igihe kimwe Imana imucamwe muvugisha ngo iyo uri kurasenga ukumva birakunda, ukumva ni isengesho ryo kurapasa, uzohora usengera n'ibihe biri imbere ugiye kuzobamwo, usenge kuko hari igihe usenga ukumva bimeze nk'aho bidakunda. Nuko rero isengesho n'umuti ubikika, kwihana, gusenga no kwisonzesha birabikika, n'umuti ukora, n'umuti ufasha. Imana ibahezagire, mubikunde mugifisa akaryo. Hari igihe muzogera ahantu ntibibe bigikunda ko mukibikora, swate muzo mwageze mu mabango ahambaye, muzo mwageze mu buzi buhambaye, cyangwa muzo mushaje. Singombye kuvuga ko hari akazi na kamwe kagiye kuza umuntu gusenga, singombye kuvuga ko hari bango na rimwe rikwiye kuza umuntu gusenga, ariko nzi neza ko hari igihe umuntu yisanga muri situation bitabe gikunda ko asenga nkamwe yahora asenga kera. Ushobora kuja mu gihugu bitagikunda kusenga kwa kundi, ushobora kugira mariage ntibikunde ushishikara gusenga kwa kundi. Senga ugifise uburyo, nimba wubatse, nimba umeze gute, senga ugifise uburyo, kuko ejo ntuhazi. Uyu n'umuti uvura indwara zose. Yesu nashimye. Indwara yose ibaho, yabimwe mu canke y'umubiri, zaba ziriya zo kwa muganga, gusenga, kwisonzesha no kwihana, ivyo bintu birakiza indwara.
singombye kuvuga ko abaganga atacyo bamaze, barakimaze kandi kinini cyane. Mugabo ibimvuze abaganga ntibakiza, baravura ntibakiza. Igikiza n'ubuntu bw'Imana. Yesu nashimwe. Ibyo bintu mvuze nibyo nsomye hano, mutagira ngo nibyo nifondeye, ariko ijambo ry'Imana ribishingira intahe. Imana ibahezagire. Murakoze bene data, reka iki gice ndagisozerera hangaha. Turi bukomeze mu gice gikurikira cya 13, tuzokomeza twumve uko ikiganiro cyashishikaye kugenda. Reka ngeze ngaha. Imana ibahezagire kandi mushishikare gukurikirana ibiganiro by'intangira kamaro. Kubatatumvise aho twahereye, mushobora kubisanga kuri YouTube, mukabisangaho, mukanabitereshaje, mukabisangiza n'abandi. Abada jya kuri YouTube namwe mutwandikire iyi nimero itangura mu kanya muza kumva. Muri no misi maze imisi tariki irakora, ariko vuba izokongera ikore. Muca mwandikira iyi bavuga ubwa kabiri. Ituvuga ubwa kabiri ni ya Eliya, ego, ariko ni wanje izokongera ikore mu misi ya vuba. Nuko rero Imana ibahezagire. Ushobora no kuzokurikirana kino kiganiro, inimero yarasubiye gukora. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge Imana. Imana ibahezagire. Mwami Yesu, ndagushimiye ku byo tumaze gukora. Ukomeze ubane n'abantu bawe, ubahe umugisha, ubagirire neza, bize bigire ikimazi muri bo. N'ugomba kwihana niyakuza kuramwakira, ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisavye, amen. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981, canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda, ntahatanezera.